Ego ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse abasanzwe badukikirana kuri ino channel yacu V Cassava Official. Abakunzi bacu bari hirya no hino turabahaye mwiriwe twongera tubaramutsa bivanye naho muherereye. Ego tugarutse rero ngahaye ku murongo tubaganirira ivyigwa bijanye no kurima. Ego twari tubigenza na cane mu kino gihe tuko dushimikira cane kurima imyumbati. Ariko vuba cane turinjira kubigisha ingene mushobora kurima ibigori. Rero ubu turi mu kwezi kw'icenda. Turi mu kwezi kw'icenda. Ni ukwezi turiko twitegura kurimira agatasi. Kugira ngo umuntu wese ashobore kugira gute kurima neza, yitegure neza, arondere ivyangombwa vy'uburimyi vyose kugira ngo yitegure neza abone kurima neza. Ni ukuvuga ngo abantu benshi bari kubegeranya ibijanye n'umwavu w'ikizungu, angere, abandi bafata amase asanzwe y'inka canke y'ibitungwa bayegereza ahantu biteguye kurima. Rero ino video rero ije kubibutsa ingene mushobora kurimira agatasi na cane ku giterwa c'umwumbati. Rero ubuye sinza kubarambira, ni ukuvuga ngo ubuye nagomba basabe musubire mu mavideo nagenda baha, mu nyisho nagenda baha, musubiremwo ngaha nyene kuri icano, musubiremwo inyigisho zose nagenda baha ndazi. Niba zisubiramwo neza uzoheza urime neza kandi wimbure neza. Rero cyo mbatanze inyigisho zitandukanye, ni ukuvuga ngo niba zikurikirana neza ukazisubiramwo neza ukaraba inyigisho natanze, ni ukuvuga ngo uraza kubona neza yuko uzoshobora kurima neza, ukarimira agatasi neza kugira ngo wimbure neza. Rero hari abantu benshi bakunda kubaza ngo mbega nuko tutabona ivyo ukora, uratwigisha mugabo ntiturabona ivyo ukora. Rero aba bantu ndashobora kubishura, ni mugende mu short video. Short videos kuvuga ngo na video mato mato ashobora kumara nk'umuntu umwe canke iminota 5. Biye kuraba rero ma short video yiwanje urabona neza ibintu nkora. Ndakunda kuducisha ko video y'iminota umwe canke 5 ndabeka nk'ibitabo vy'imyumbati ngene iba imeze canke imbati twasoromye ingene iba imeze. Rero abakeneye kubona ibikorwa dukora neza bagende mu ma short video ngaha nyene kuri channel yacu ya V Cassava Official. Ikigira kabiri nababwira nuko ubuye tugiye kwinjira kwigisha kurima ibindi biterwa. Abandi barabwiye baramaza ati tubwire ngene barima ibindi biterwa. N'ibindi biterwa turabirima uko twagiye kubona rimwe na rimwe inyigisho bene nizi z'uburimyi by'ukuri ntizikunda guca ngaha ku ma social media. Ntizikunda guca ku ma social media, Facebook, WhatsApp. Keshi abantu benshi ntibakunda kuducisha kuko abantu boducishije ko n'aba agronome. Aba agronome nibo bogiye baducisha kugira ngo zifashe abenegihugu, zifashe abarundi, zifashe isi muri rusange. Ko tumaze kubishira ngaha kuri YouTube ntibiba bigifashije abarundi bonyene, yafasha n'abanyamahanga bashobora kumva ururimi rwacu. Kandi na ururimi rwacu murazi ko rwagutse, turusangiye n'abanyarwanda, tukarusangira n'abanyamurenge n'abandi nyene usanga bakoresha kumenya ururimi rwacu rw'ikirundi uko murazi ko rufitaniye isano n'izindi nariko ndavuga. Rero harakenewe aba agronome bazabashira ku ma YouTube kugira ngo umurundi wese canke umunyamahanga murabona babwiye ashobore kuvyamurako kugira ngo bimufashe twinjiye twese mu iterambere muri rusange, isi itera imbere. Rero aba agronome aho muri wake up. Kandi aba agronome ndabakeneye mugire commentaire. Namwe muze ngahaye muri mu manze mu video yiwanje muri cyo nagenda atanga mugira ama commentaire mu nivyo nagiye ndigisha abantu bijanye n'imyumbati, mugire commentaire namwe.
Yego turabakeneye ko tubona commentaire zanyu kandi namwe muri kumugira ama YouTube channel menshi afasha muri gikorwa cy'uburimyi kuko nabwiye ko kurima by'ukuri kurima abarimyi umurimyi n'umuntu akwiye kubahwa cyane muri rusange kubera umurimyi afise agaciro kadasanzwe. Yumvire umuntu areme ibifungurwa hama rero bigashikira ababijya isi yose yava bakagera nta muntu n'umwe adatunzwe n'umurimyi. Yego murazi ko hari abarimyi usanga bari mu buryo buteye imbere mugana nabo baguma bitwa abarimyi. Rero umuntu wese ari hano kuno mubumbe w'isi waruremwe atunzwe n'umurimyi. Cyo gituma rero abarimyi bakwiye kubahwa cyane gose n'abantu batangishije z'uburimyi nanye bakwiye kubahwa cyane gose. Yego hari abantu bamwe baca ku mbuga izi mbuga nyine basanga bavuga ati uburimyi nta kigenda, uburimyi ntushobora guteza imbere igihugu. Benshi hari gusanga bamwe bagena babivuga ariko mumenye ko uburimyi benshi bwabatejeje imbere. Uburimyi bateza imbere igihugu cyane. Yego ni secteur primaire mugabo ishobora guteza imbere igihugu cyane gose. Nk'uburorero abantu bakunda kuja mu Burusiya murabona nyene ingano zimwa mu Burusiya muri Amerika ingano zirimwayo nyene bazikoramo ama spaghetti y'ubwoko butandukanye. Ngaha muri Afrika mwana tarawore nyene ingene ari karabica bigacika mu bintu cyane n'uburimyi. Muri make rero secteur zose mu gihe zikoze neza igihugu kiratera imbere. Rero n'uburimyi rero ntibusigare inyuma. Cyo gituma abagronome wake up, abagronome mwikangure muze mutange nyisho zitandukanye mu wese ibintu nyene biri muri we abisohore kugira ngo bifashe umuntu wese aza kubiraba ngaha kuri YouTube kuko maze kushanga kuri YouTube nguvuga ngo umuntu wese abikeneye azobisangako. We nawe utakiriho bizosigara birafasha isi muri rusange, birafasha abantu imiryango muri rusange. Cyo bituma izi mbuga tutogira gute twokwiga kuzikoresha turi benshi kugira ngo bigende neza, bigende neza kugira ngo n'umwana wawe niya uzosigo azoza ngaha kuri YouTube akaraba ati uyu yari papa wanje kandi ibintu yigisha vyari ibi nibi nawe nyine akwigireko kuko ngaha muri Afrika keshi iyo umuntu apfuye yashaje agapfa umenga ivyo bihereye ngaho. Umugambi we nta wundi ashobora kuwukurikirana ni baki kiretse abazungu nyene batwitangiye imbere nyene mu by'ubwenge usanga barubatse ibintu amazina yabo akabandanya vuga. Rero twege iyo upfuye na business yawe cyangwa ibyo ari kurakora keshi bica bihagararira aho nyene. Ariko mu gihe wabizaye ngaha kuri YouTube n'umuzukuru wawe bazofa kumubwira izina ryiwawe n'izina rya channel yawe yinjiye ko atoca yinjira abone icyo wamaze mwisi. Cyo gituma rero turovyirengagiza kandi ibintu by'imbuga muri make birateza imbere isi muri rusange. Uyu munsi kwiga biroroshe upfa kuba ufise iyo telefone yawe n'amamega yawe kwiga biroroshe. Hari ibintu byinshi munasanga yigira ngaha aye wanashaka aticaye mu ishuri. Muri make iri ni ishure rusange, ni ishure rikomeye cyane, ishure international school. Rero rushobora kwigira ku muntu wese ashobora kwigira kuzi gusoma no kwandika vy'ukuri. Hari ibintu bigira ngaha utiriwe uricara mu ishuri. Nuko rero kwari kubaganiriza kubijanye n'uburimyi kakocije muri rusange kugira ngo bige neza. Mbega wowe ivyumviro mvugiye ngaha wewe wumvise bikwigishije iki? Cyangwa wewe wokongera kwiki? Duhuye muri commentaire. Bye bye.